Shalom shalom bene data nshuti z'umusaraba gurupe b'amaso namwe mwese ishengero ry'Imana ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Jewe ngiye kuganira namwe nitwa Abel Mbonimpa. Muri kano kanya turagiye kuganira ijambo ry'Imana, ndaguhaye kaze kugira ngo dusangire iri jambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuyaga amajambo y'Imana atubwira ukuntu Yesu yageragejwe na Satani mu bugaragwa inyuma yuko amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya yisonzesheje. Ndagira ngo muri kano kanya tubanze dusenge hanyuma duce tubandanya n'ijambo ry'Imana. Data buja wera mwami w'abami gitandara kizima, ndanezerewe cyane gose uhoraho nyakubahwa kubona utwemereye Mana nzima kugira ngo twongere kuganira aya majambo meza y'ubugingo n'ivy'igiciro kubona mwami tugiriwe ubuntu. Ndasengeye umuntu wese agiye kumvira ijambo ryawe mwami, wongere ndata buja kumuha gusobanukirwa iri jambo ryawe ryera. Urakoze Mana, ndabishimye ndabikengurutse, nuhabwe icubahiro nuko rero ndavyambaje nshima mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Tugiye kwiga aya majambo turabe ukuntu umwami wacu Yesu Kristo yageragejwe akanesha. Biratwereka neza yuko natwe abakristo mu bigerageza tugenda duhura navyo tugomba kwihangana kandi tugomba kunesha, kuko uyu murwanizi Yesu yaramunesheje. Yesu yaratsinze, yatahukanye intsinzi. Nawe mu Kristo mukozi w'Imana ugomba kunesha, ugomba guhagarara ushikamye. Tugiye kuraba amajambo atubwira ibijanye no kwisonzesha. Mu Kristo ugomba guca aho Yesu yaciye. Yeheraba aho ubushobozi bw'Imana Yesu yakuye ubushobozi mu masengesho agenda kwisonzeshereza mu bugaragwa. None rero reka dusome ayo majambo y'Imana mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 4 maze duhere ku murongo wa mbere. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Yesu ageragezwa na Satani. Buno Yesu aduganwa na mpwemu mu bugaragwa ngo ageragezwe n'umurwanizi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 yisonzesheje abona gusonza. Mwene data ndagira ngo nkubwire iri jambo ry'Imana. Umwami Yesu amaze kuheza kubatizwa yaciye ava mu mazi, hanyuma acarungikwa na mpwemu yera mu bugaragwa kwisonzesha. Ibi biratwereka ukuntu Yesu yishize mu kibanza c'Abisirayeli, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo nahamagaye umwana wanje ngo ave muri Egiputa. Nk'uko Abisirayeli bari baragiye mu Egiputa hanyuma bakavayo bakabatirizwa mu mazi kuba abamonse, niko na Yesu Kristo yavutse hanyuma agaca ahungira muri Egiputa. Hanyuma rero amaze kuza ikimenyetso cyo kubatizwa, hanyuma akava mu mazi akabona mpwemu yera mugwako asa n'inuma. Ni ikimenyetso cerekana ukuntu Abisirayeli bavuye mu Egiputa bakajabuka ikiyaga gitukura, hanyuma bagaca bagenda mu bugaragwa bakamara imyaka 40. Imyaka 40 Yesu Kristo nawe yamaze iminsi 40. Iyi minsi 40 Yesu yamaze yisonzesha igereranywa na ya myaka 40 Abisirayeli bamaze mu bugaragwa. Nuko rero Bibiliya iratubwira ngo iminsi 40 ishize Yesu arasonza. Hano rero turabona yuko umurwanizi yaciye aza kumugerageza. Uyu murwanizi ni Satani. Ku murongo wa 3 umugeragezi aza kuri we ati, niwaba uri umwana w'Imana bwira y'amabuye acike imitsima. Aramwishura ati, byanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Iki kigeragezo ca mbere gikunda gushikira abantu benshi. Abantu benshi bagatangura kwipfuza, bakipfuza ivy'isi, bakipfuza imari, bakipfuza gutunga, bakipfuza kurya ibidahezagiwe, bakipfuza kurya ruswa,
kurya ibintu by'igiturire, bagipfuza gutunga ibitari byo, ibitari byiza, ugasanga rero bariko barikwegera. Yesu Kristo atangura kugeragereshwa iby'umubiri. Mwene data, iki kigeragezo kiratwibutsa ukuntu Satani yagerageje Adamu na Eva, akagerageresha Eva kurya ku giti Imana yababujije. Aha rero Satani afise umugambi, yashatse kugerageza umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo amugerageze nkuko yagerageje Eva, kugira ngo amuneshe nkuko yanesheje Adamu na Eva. Ariko Yesu Kristo ko yari umwana w'Imana, yarabona yuko uyu shetani yariko araza kumuhenda. Mwene data, ndagira nkubwire ngo ugabe mu bigeragezo ucamwo mu buzima bwawe. Suzuma ugenda uraba, hari igihe shetani aza akaguca mu bitugu, akaza kugerageresha ibintu by'umubiri. Ariko ndagira nkubwire ngo hagarara ushikamye, ntukageragezwe n'umurwanizi, ntakakugerageresha ibiribwa, ntakakugerageresha ibinyobwa, ntakakugerageresha ubusambanyi, ntakakugerageresha ibyipfuzo by'umubiri. Umusore ntakakugerageresha ibyipfuzo by'umubiri. Mwigeme, Satani ntakaguhendesha ibyipfuzo by'umubiri. Hagarara ushikamye, hagarara ushikamye. Ikindi kandi, mu Kristo ugomba guca mu nzira nk'iyo Yesu yaciyemo, ugomba gufata ibihe byo kwisonzesha. Nagira ngo mbwire umukristo, wowe utarisonzesha, ni hehe ukura inkomezi? Uzokura ubasha hehe utagiye kwisonzesha? Ni wisonzeshe kugira ngo umubiri uwumetirize, urwanye, uwutsinde. Kamere itsindwe mu izina rya Yesu. Ubusambanyi n'ibyifuzo by'umubiri bitsindwe mu izina rya Yesu. Bya byipfuzo by'imibiri bitsindwe. Kugira ngo bitsindwe nuko winjira mu masengesho yo kwisonzesha, ukabanza ugahamagara Imana mu bugingo bwawe, ukamara ibihe wisonzesheje kugira ngo ushobore guhabwa inkomezi. Aha muca mubona yuko kugira ngo Yesu atangure kwigisha, yabanje kuja kwisonzesha iminsi 40. Kugira ngo Yesu atangure kwigisha, yabanje kuza kwisonzesha. Nagira ngo mbwira abantu mwese muriko murashaka gukorera Imana, nimufata iminsi yo gusenga, nimufata ibihe byo kwisonzesha, nimufata ibihe byo kurondera munyongaha Imana. Mwisonzeshe, muhamagara Imana, muduje ku musozi w'Imana. Umwami wacu Yesu Kristo yaduze mu bugaragwa. Ikimenyetso cyo mu bugaragwa gishatse kutubwira yuko ari ahantu uyagana Imana. Mu bugaragwa ni ahantu hatagira igwamo, ni ahantu hatagira umuyevero, ni ahantu mu bwiherero. Mu bugaragwa, Imana iba mu bugaragwa, iba ahantu hatekanye. Twibuke yuko abakozi b'Imana benshi bagiye bagenda mu bugaragwa kuza kurondera Imana. Mose yabonaniye n'Imana ku musozi Sinayi, abona igisaka caka umuriro kidatemuka, aho yari wenyene muri ubwo bugaragwa. Wavugishwa n'Imana Eliya yagiye ku musozi Horebu, ayaga n'Imana, ahagenda iminsi 40 atarya atanywa. Imana iramwiyereka. Mwene data, umwami Yesu kugira ngo atangure gukora so ministere, yatanguye kwisonzesha, amara iminsi 40 n'amajoro 40 mu bugaragwa. Nawe mwene data biragusaba kugira ngo ufate ibihe byo kwisonzesha, ufate ibihe byo kurondera Imana, kugira ngo utsinde umubiri, urwanye umubiri, utsinde icaha. Ico caha cakwihambiriyeko n'umwanya mwiza wo kugira ngo ugitsinde mu masengesho akomeye, mu masengesho y'inkomezi. Abakristo bo muri groupe b'amaso turakwiye kurondera Imana kugira ngo duhamagare Imana ngo ibe muri twebwe. Nuko rero Yesu aramwishura ati, vyanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Iri jambo ry'Imana tugomba kurirya buri munsi. Muri groupe b'amaso turonka umutsima w'ubugingo buri munsi. Mwene data, ni wakira umutsima w'ubugingo buri munsi. Iri jambo ry'Imana rigenda riza buri munsi. Imana igenda itugaburira amano. Iyi niyo mano basogokuruza bacu bahora barira amano mu bugaragwa, ariko uyu mutsima w'ubugingo, iri jambo ry'Imana turarironka kandi tugomba kuryakira buri munsi, buri munsi. Imana yacu nihabwe icubahiro.
haleluya. Ku murongo wa 5, buno umurwanizi amujana mu gisagara cera, amuhagarika ku gatwe k'urusengero, aramubwira ati niwaba uri umwana w'Imana ikororere hasi, kuko vyanditswe ngo azokuragiza abamarayika biwe, nabo bazokuramira mu maboko yabo, ngo kumbure ntusitare kwibuye. Yesu aramubwira ati vyongeye haranditswe ngo ntukagerageze Uhoraho Imana yawe. Nagira mbwire abanyamadini, nagira ngo mbwire abantu bahagaze mu biti vy'amadini, abantu bipfuza kuba abantu bahambaye, bitwa abanyakubahwa, bakitwa amazina ahambaye yarurangiranwa, yuko ari abantu b'abanyacubahiro. Nagira ndakubwira yuko mu idini ariho shetani akunda gutsibira, akaba ari hakunda guterera abantu. Mukozi w'Imana, wamuzi neza yuko mu ishengero mu idini ariho shetani aza akaba ari atsimbarara ku vyubahiro, atsimbarara ku biti, atsimbarara kwitanya kubahwa, kugira ngo we bikunde baguha igarade rikomeye, baguha icubahiro, batangure kukwita amazina akomeye, amazina yo kubahwa. Aha Satani bisobanurwa ngo kumubwira ngo yikororere hasi, amutwaye ku gatwe k'urusengero. Ni hamwe usanga umuntu yagiye hejuru mu cubahiro, iyo bigwa ugasanga n'agatebe bamwicarikako barinda kugakubura, ariko abandi bati nibapfe kwicara uko basanzwe, atari kuyu n'umuntu ahambaye akomeye. Ndetse ugasanga bamuhaye izina rihambaye. Nagira ngo ndababwire yuko ibi vyubahiro byo mu madini Satani yarabitsimbarayeko. Kwikororera hasi no kuvuga ngo urafise abagare de corps bagucungerera umutekano, ariko uyu mutekano ntabwo ari uwo mu Mana, ubu uvuye ikuzimu, ubu uvuye kwa shetani. Mwene data nugabe, wewe mukozi w'Imana nugabe, niwabona bariko baraguha ivyubahiro urata uhunge womoke. Yesu baramufata ngo bamwimike, agaca ahunga akinyegeza. Mwarabonye umuntu ahunga, muzobibona hehe ko mbona umuntu yo amutoye ahubwo acavuga ati ahubwo ndahambaye, bamukomera amashi bati ahubwo nico nashaka, bamukusanirishiriza amahera, bakamutoreza ibigira 10 bakamushikiriza, agaca atangura kunezerwa. Ariko umwami Yesu Kristo, uyu mwami wacu yadupfiriye ku musaraba, ntiyigeze yakira ibigira 10, ntiyigeze yakira amazina y'ivyubahiro, ntiyigeze yakira, ntiyigeze yemera ko bamutora. Yesu baramwirukanze ko bati turabivyemeye, uri umwana wa Dawidi, none rero tugira ngo tukwimike, imitima yacu yagacurumbiye ni kera, atubu rero turageza aha kumwisho, turakwimitse, urabaye umwami, birakwiye, turakwemeye. Yesu amaze kumenya yuko bagira bamwimike, abacamwo ariruka, acagenda kwinyegeza, arahunga arinyegeza, arihisha. Mwene data, wari bwagira ahantu winyegeza bagutoye kuba pastori? Wari bwagira ahantu winyegeza bagutoye kuba umukuru w'igisata akomeye? Wari uragera ahantu hunga bakubwiye kuba nyakubahwa? Ariko umwami Yesu yarahunze. Yesu Kristo arababwira ati ubwami bwanje si ubwino mw'isi. Mwene data, ndagira ndabwira yuko umaze kumenya uwo guha amaso y'impwemu ngo urabe ingene shetani akorera mu madini, wo kwitangaza. Mbere wo kwitangaza ukavuga ati none mu madini se abantu bahiga yiki? Mwene data, ndagira ndakubwira yuko mu madini shetani aza kubaterera ku gatwe k'urusengero ngo nibikororere hasi. Ariko Yesu Kristo yaramubwiye ngo vyanditswe ngo ntukagerageze Uhoraho Imana yawe. Mwene data, reka kugerageza Imana. Ibi vy'isi bizoshira, amadini azoshira, ivyubahiro bizoshira, ibiti bizoshira, kubahwa kuzoshira, ibigira 10 vy'amafaranga baguha bizoshira, ibiti bizoshira. Yesu ntigeze yakira ibiturire, Yesu ntigeze yakira ibigira 10. Yesu ivyo bagenda bafungura n'ivyo vyabatunga. Mwene data, intumwa ntizigeze zitoza ibigira 10. Ivyo vyaheranye n'abarewi n'abaherezi bimwe isezerano rya kera, kubera yuko bari batunzwe
n'urusengero, ntibakora akazi, ntibaja mu masosiyete, ntibaja mu mashirahamwe, ntibaza kurima ibikebere canke kurima ibipatane, ntibaja kudandaza. Nta kintu na kimwe abalewi bakora, bari batunzwe n'urusengero. Ariko uno munsi umuvugabutumwa arashobora kuva muhira akagenda akavuga ubutumwa agasubira agataha. Yesu yatumye abigishwa biwe kugenda kwigisha, araheza arababwira ati nimugende, hanyuma baragiye baragaruka. Bamaze kugaruka barasubira baragenda. Iki ni igihe cyo gutwara ubutumwa bwiza mu makungu, ntabwo ari igihe cyo kuguma aho wicaye, ntabwo ari igihe cyo kuguma aho wicaye, ntabwo ari igihe cyo kuguma mu biro ukaguma mu ihofisi, ahubwo ni igihe cyo gusohoka ukagenda kwamamaza ubutumwa bwiza. Yesu Kristo yaravuze ngo mugende muje mu bihugu byose mubwira abarimwe bose ubutumwa bwiza. Mwene data, reka kuguma aho wicaye, ico cubahiro kizoshira, ivyo biti bizoshira. Ni murabe umwami Yesu nyene bari bamumanitse hariya hejuru ngo yikororere hasi, ariko Yesu amaze kumenya uburyarya n'ubupfu bwa shetani yaravuze ati vyongeye kandi haranditswe ngo ntukagerageze uhoraho Imana yawe. Kuko shetani yamuhendesheje ya Zaburi ya 91, ariko si vyiza yuko umuntu ahendwa na shetani ngo amuhendere mu vy'Imana. Muraba maso, nagira ngo mbwire umukristo wese agabe, abe maso, ntibaguhende, ntibagusuke, ntibagute mu kaga. Ntiwite kuri songoye mwene data, Imana yo nticokorwa. Uriko urarondera ibiti, uriko urarondera ivyubahiro, uriko urarondera ko abantu bagushima, uriko urarondera ko abantu barinda gukomera amashi, icyubahiro cawe kizosigarana nawe. Kandi ijambo ry'Imana Yesu Kristo yaravuze ngo baramaze guhabwa impera zabo. Mwene data, wowe uriko uragwanira ibiti, izo mpera nyene nizo nyene uzotahukana. Yesu Kristo yavuze ati ushaka kuba umukozi w'abandi, ushaka kuba umukuru mu bwami bw'Imana, nawe umukozi w'abandi. Herako mwene data, wemere wicishe bugufi ukorera abandi. Erega guca bugufi nikikubuza gukorera Imana. Erega guca bugufi nikikubuza kuvuga ubutumwa. Erega guca bugufi nikikubuza gusengera abagwaye. Erega guca bugufi nikikubuza kuba umukristo. Mwene data, nimutahure mujijuke, mumenye ko shetani yafashe amadini akayicaramwo. Amadini yarayicayemwo. Iyo bashinze urusengero, shetani acashinga karimba gacatangura kuhakikuza, maze abantu bakama bibaza ngo bariko baranezerwa, naho ni shetani arimo arahazunguruka. Iyo bashinze ibiro, shetani nawe acaza akavyicaramwo. Iyo bashinze umunara ku rusengero, shetani nawe acaza agahagara ku gatwe ati maze ndabe uzogira avyura umutwe nshinyiza, uwundi avyura umutwe nshinyiza, uwundi asubira nshinyiza. Ugasanga amacakubiri yaruzuye mu madini, ugasanga ibiti byarabatwaye, ugasanga abandi nabo barinda kuvuga ubutumwa aruko bagize ibyo babahaye. Ariko ibyo byose mu izina rya Yesu nibicibwe, kuko muri gurupe b'amaso nta byo kwakira no guca amahera. Yesu yavuze ngo mubihere ubuntu, mubitangira ubundi. Kubera iki? Iyo shetani iza kubazimiza, nimuyirukane mu izina rya Yesu Kristo. Umurongo w'8, umurwanizi yongera kumujana ku musozi uhagaze cane, amwereka ubwami bwose bwo mw'isi n'ubwiza bwabwo. Ati ivyo byose ndabiguha niwa mfukamira ukansenga. Buno Yesu aramubwira ati mvako Satani, kuko vyanditswe ngo uhoraho Imana yawe aba ariyo usenga kandi aba ariyo usaba yonyene. Mani habwa icubahiro. Raba inyishu Yesu yamwishuye. Umurwanizi aramureka kandi abamarayika baraza baramukorera. Mani habwa icubahiro. Raba iki geragezo shetani yarazaniye umwami wacu Yesu Kristo, yamujanye ku gasozi karekare amwereka ubwiza bwo mw'isi. Abantu benshi iyo bamaze gufatirwa mu madini, bagafatirwa mu biti, bagafatirwa mu bikorwa by'Imana barimo barakora, hanyuma rero iyo bamaze kunesha, iyo bamaze gutangura kumenya ko shetani arimo arabatega imitego, haca haza ikindi kigeragezo, ca kindi cyo kuzana la prosperite, ubutumwa buvuga ivy'agaciro, ubutumwa buvuga ivy'ubutunzi, ubutumwa buvuga ivyo kunezerwa. Ugasanga abantu bishakira gusa
kwibera mu zasabwe, bakibera mu minezero. Ugasanga abantu bibereye ngaho gusa bariko barimonora. Abagore ugasanga ngo twiyambike uko dushatse, ngo nakare ngo turi mu 2011. Ugasanga bariko barisiga vya bindi vyo kuminwa no mu maso no ku matwi. Ugasanga bashize ko na ya mishatsi kubera yuko ngo bashaka ubwiza bwo mwisi. Shetani akaguhenda mukenyezi, agaca gutegeka kwiyambarira amapantaro uko wishaki kugira ngo bikunde uzimire. Ndagira ndakubwira yuko Shetani arimo araguhenda. Mubwira uti mvako, mubwira uti mvako Satani mu izina rya Yesu. Mwene data, haguruka umwiyamirize, kuko uwo Shetani arimo aragukigakiga, kiriko kirakuzunguruka ni ca gisato. Nareke kuguhendesha ubwiza bw'umubiri bwo ku rukoba. Ivyo byose bizoshira. Nareke kuguhendesha iby'isi, nareke kuguhendesha amazu, nareke kuguhendesha imiduga, nareke kuguhendesha amaviza, nareke guhendesha ubudandaji. Ugomba kubihonyorako ukaba ari ubitegeka. Sivyo bigomba kukuja hejuru, niwe ugomba kubija hejuru. Mwene data, raba ukuntu Shetani yafashe umwami wacu Yesu Kristo akamutwara hejuru kugira ngo amwereke isi yose. Kandi mbese yayimwereka isi si y'Imana. Yesu niwe yabiremye. Ariko ndagenda kugira ikintu gikomeye. Umwami wacu Yesu Kristo niwe yaremye ijuru n'isi, niwe jambo w'Imana. Ariko raba ukuntu atigeze yigamba canke ngo avuga ati uza kubinyereka ibi kandi ari ivy'iwanje. Yesu ntiyigeze. Yesu yerekanye ko ari umuntu aciye bugufi. Yaraciye bugufi, araca bugufi gushika no ku rupfu rwo ku musaraba. Yesu niwe yaremye ijuru n'isi, ariko ntiyigeze avuga ati ivyo kubimbarira kandi ari ivy'iwanje. Yesu yarinumiye, yaramuravye, aramwitegereza, aravuga ati mvako Satani. Haleluya. Mwene data, abwira Satani uti mvako mu izina rya Yesu. Mwigeme uhuye n'umusore akagashaka kugucuranguza, agashaka kukuburagiza, mubwira uti mvako Satani. Mukenyezi uhuye n'umupfumu agashaka kukuragurira ibinyoma, agashaka kukubesha, mubwira uti mvako Satani. Uhuye n'umudayimoni, mubwira uti mvako Satani. Uhuye n'umusambanyi, mubwira uti mvako Satani. Uhuye n'imboregwa, umubwira uti mvako Satani. Uhuye n'umusuma, umubwira uti mvako Satani. Uhuye n'umuntu ajya ruswa, ashaka kuguca vya ruswa, umubwira uti mvako Satani. Mu izina rya Yesu Kristo. Mwene data, maze muhaguruke kugira ngo mwiyamirize umurwanizi. Umwami wacu Yesu Kristo amaze kwishura umurwanizi gutyo, umurwanizi aramureka, abamarayika baraza baramukorera. Mwene data, iyo maze gutsinda niho abamarayika baza. Erega birashakirwa yuko urwana intambara nziza yo kwizera. Birashakirwa yuko uhagarara ushikamye. Mukozi w'Imana, niwiyambura iby'isi, niwiyambura imitego y'abadayimoni, niwiyambure ivyo byose bigusuka, kuko abamarayika ntibazoza kugukorera kubera yuko wigize agahambaye, kubera yuko wigize agakomeye, kubera yuko wigize umuntu ahambaye. Ndagira nkubwira yuko iyo umuntu wigize agakomeye, abamarayika baraguhunga, bakiruka, bakiruka, kubera abamarayika ntibabana n'umunyacubahiro. Umunyacubahiro abana n'abamucungerera umutekano bo mw'isi. Ariko Yesu Kristo iyo abonye umaze guca bugufi, aca kurungikira abamarayika. Imana yaragutegekanirije abamarayika. Abamarayika bakorana n'umuntu aciye bugufi. Abamarayika bakorana n'umuntu yiyorosha. Abamarayika bavugana n'umuntu yemera kucika nk'umwana muto. Ariko ni wigira gakomeye, ukigira gahambaye, uzowura umufani mbwebwe, kuko uzosanga bakoreye ubusa. Nta n'umumarayika azoza kukuraba. Mwene data, abamarayika ntibaje kuraba Yesu akiri mu bigeragezo, ariko baje ahejeje gutsinda no kunesha. Baca baraza kumugororera, baca baraza kumugororera. Natwe turiteze kuzohabwa ingero, kuzogororegwa inyuma y'urugamba, inyuma y'intambara. Ndakebuye muntu wese yo muri gurupe b'amaso, ntiyewe muntu, haguruka wambara ibirwanishwa byose by'umukristo.
eheraba intambara Yesu yarayinesheje. Nawe ni wizere Yesu, nupfuka amahuri wambaza Imana, wowe ugitwawe n'ivy'isi, wowe ugitwawe n'iminezero yo mw'isi, wowe ugitwawe n'ivyubahiro vyo mw'isi, wowe uciyumvira yuko mu madini harimo urukiza. Nta rukiza ruriyo. Mu madini niho harimo inyigisho z'ibinyoma. Uzosanga abantu benshi hariho amadini ariko arigisha yuko kwishira kw'imishatsi mishasha ngo nta caha, kwishira kw'inzara zimwe zirezire zireha hariya ngo nta gicumuro kirimo. Hariho amadini ariko arigisha yuko bamwe baharika na bamwe batora abandi bagore abandi bakiriho, ugasanga umuntu akoze ubukwe inshuro zibiri ngo nta kibazo, ngo nta caha. Hariho abapastori benshi bariko barashingira impeta kandi abandi bakiriho ngo nta kibazo. Ngo niwakira urupapuro rwo kwahukana ngo hanyuma uce wigira ngo nta na kimwe, ngo ntaco bazokugira, ngo nguzo kuvugisha ngo uzoce duhamagara, bagacamuha igipapuro bakamusinyira, agaca murungika muri komine, agaca agenda agaca atera umuhuri, agatera igikumu, ugasanga yibereye ngaho. Amadini ariko arazimiza, amadini ariko arigisha abantu kubatiza ku mutwe kandi umwami Yesu atigeze abatiza ku mutwe. Amadini ariko arazimiza abantu, amadini ariko aratuma abantu basenga ibishushanyo, ugasanga aho kugira ngo basenge Imana bagasenga Bikira Mariya, bagasenga batagatifu bapfuye. Kandi Yesu yavuze ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kwa data ntamujanye. None heraba abantu barazimiye, bazimirirayo baragenda ruhebwa, ntibaba bakimenya n'inzira. Mwene data, amadini ariko arakora amarorerwa. Nimusohoke muve muri ayo madini, nimuyasohokemwo mwibere muri mpwemu. Abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Mwene data, sohoka winjire muri mpwemu yera. Yesu Kristo yagiye kugeragezwa na Satani, aja mu bugaragwa, yagiye kwisonzesha, aja mu bugaragwa, mpwemu yera ari wamutwayeyo. None wewe nawe ndagira ndakubwire ngo niwuzure mpwemu yera, niwuzure ubushobozi bwa mpwemu yera, maze uhagarara ushikamye mwene data, wirabira ibitangaza vy'Imana. Yesu akugirire neza, Yesu abahezagire. Mwese abamaze kwakira iri jambo ry'Imana ndabipfurije ubushobozi bwa mpwemu yera, mutsinde umwansi, mutsinde intambara. Nuko rero Yesu abahezagire. Reka dusenge Imana. Wewe wumva waciye bugufi, wowe ukeneye kwambara inkomezi, tugiye gusengana iri sengesho. Wowe ugomba guhagarara mu bubasha, nuze dusenge mwene data. Wowe ukeneye kunaguka, wowe ukeneye gusohoka ukava mu bugunge bwa wa murwanizi, widohore maze uvuge uti mvako shetani mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma ugende woge maze wiyuhagire, hanyuma ukizwe ubicare mu gisha. Yesu yiteze kukugirira neza. Dusenge Imana. Haleluya. Uce bugufi mwene data, dufatanyira isengesho. Wowe ukeneye kwihana, wowe ukeneye kwakira Yesu, turagiye gusengana nawe iri sengesho. Haleluya. Data wa twese, mwami wanje ndagushimiye, ndatanze amashimwe kubw'ubutumwa bwiza budukangurira kugwana no kunesha no gutsinda intambara. Uduhe kwirukana shetani, uduhe kwirukana abadayimoni, uduhe kwirukana imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera abagabo n'abagore, ndasengera imisore n'inkumi, ubaho ubushobozi bwa mpwemu yera. Muntu wewe uri kurakenera kwisonzesha bikaba byaranse, niwakira ubushobozi. Yesu ni watanga inkomezi. Muntu wewe utarisonzesha, urakeneye kwinjira mu masengesho kugira ngo wongere kugwanya icyo caha cakunaniye, ukineshesha amasengesho. Mwene data, uko ukwizera kwawe kungana aba ariko wisonzesha, uhabwe ubushobozi muri mpwemu yera. Mpwemu yera kuyobora kurongore mu izina rya Yesu. Haleluya. Urakoze Mana kugaba bene data bariko barahabwa inkomezi n'imbaraga, ubagenderere kandi ubagirire neza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, ndabigushimiye Mana. Haleluya. Mu izina ry'uwatwitangiye Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mwene data uruhijwe, ufise ingwara, ufise amagara make, ufise intege nke z'umubiri, wongere gusenga maze dufatanye rino sengesho kugira ngo dusenge. Wewe ugwaye, wewe ubabara, wewe ufise umutwaro, wewe wipfuza ikintu cyose, wewe wipfuza kubona Yesu mu mutima wawe no mu bugingo bwawe, turagiye gusengana nawe iri sengesho. Wizere Yesu Kristo arakiza. Mana yacu, data wa twese, ugira neza, uri mu ijuru, ndagushimiye mwami
mu izina rya Yesu Kristo ndasengeye umwene data agwaye, ndamusabiye gukira, umukize ingwara z'uburyo bwose, umukize ingwara yamuzigirije, umukize ingwara yamuburagije, umukize izi ngorane zamujeko, umukure kw'iyi misozi mu izina rya Yesu. Ndatembagaje imisozi, ndatembagaje ibi bintu byamubarayeko, bimuveko, bisohoke, bigende mu izina rya Yesu. Ndirukanye abadayimoni bateza ingwara z'uburyo bwose, z'imisonga, z'ingwara z'uburyo bwose, ndabirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Ndasabye Yesu abari umutsindanishiriza, abari umuneshereza. Haleluya. Urakoze ko ari ukiza, urakoze ko ari ukiza ingwara zose. Ndabigushimiye Mana kuri uyu muntu agwaye, Mwami Yesu ndamukweretse kandi ndagushimiye kumukijije. Urakoze Mana, ikiganza cyawe gikiza kandi kigira neza, ukomeze kugarukira kuri umwe wese. Izina ryawe rihabwa icubahiro mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mwene data wifuza guhabwa ubushobozi bwa mpwemu yera, urakeneye umunaguro, urakeneye yuko winjira mu bushobozi bwa mpwemu yera kugira ngo ushobore kwinjira mu bikorwa by'Imana by'ukuri. Wiyeze rero, tugiye gusenga kugira ngo wakire mpwemu yera. Mana yacu, data wa twese, ndagushima yuko ari wowe waduhaye mpwemu wawe yera kugira ngo ishengero rikorane na mpwemu yera, mpwemu yera akorane n'ishengero. Yesu ndagushimiye, waravuze ngo ntuzodusiga nk'imfubyi, ntuzodusiga twenyene. Ndagushima ko waturungikiye mpwemu yera, ariwe mufasha, ariwe mwitsa. Ndasenga uyu muntu ahabwe mpwemu yera, mpwemu yera muzeko, maze yongere gukoreshwa no kuvugishwa no kwerekwa no guhabwa ingabire zose, za zindi zose zari zigenewe kuri we. Umugire neza Mwami Yesu, muhe guhagarara ashikamye mu ijambo ryawe, mu gikorwa cawe. Ndasengera abakozi bawe, abavuga butumwa, abarongozi, abakuru b'amashengero, bose ndabashize mu biganza byawe Mwami Yesu. Abari bubazigama, abari bubagirira neza, ndagushimiye Mwami ku ngabire zose zatanzwe, zifurugwe mu ishengero mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, abantu bongere kwama imbuto zibereye ukwihana. Ndabigushimiye Mwami, uri wera kandi uragororotse. Ndagushimiye kubikoze, ubishimirwe ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mwene data ufise igishinga ntahe, wifuza gushingira intahe bene so ibyo Yesu Kristo yagukoreye, nawe kandi ufise umutwaro wifuza yuko tugusengera, woduhamagara kuri izi nimero zikurikira: utanguza igiharuro 1-815-888-777. Mwese ndabipfurije amahoro y'Imana. Yesu abahezagire. Shalom shalom.